Rero iyo operasiyo nayise ko ari gusubiza mu ndumane uhereye ahantu uza kuvuza uno munsi nabo hari ukuntu bitagenze neza ndababwirize Fan Beach aciye mfata ingingo nabone kuca ndabaraba ariko Antoine n'umwihariko we ni relation ziriya profondi bifitaniye n'abafrere n'abavukanyi n'abagenzi b'umwanya muremure. Rero ni ivyo ariko Antoine ariko arambaza ati ubona twuzana ndende zana Vishu urabyumva. Rero Vishu yarivugiye ko n'umuartiste afise n'ukuntu ahagaze, yarivugiye ariko je gikuru nuko namubonye ko bamushyize usaba yuko turabira ko akarorero yuko twebwe kuva muri 2018 jewe na Vishu dusangira podium kuri Sabono igihe byabereye kuri Entente Sportive. Ko Kidumu yakivuze agomba gusubiriza mu ndumane Antoine Muzaneza, ariko Vishu agaca yinjira muri abo bantu b'abafrere babiri batanguranye kare. Vishu nawe akabinjiramo kugira ngo baca bagira icyo bamukoreye n'abo bantu babiri. Vishu rero abigiyemwo, jewe icyo nababwira nuko muziki Kidumu avuza mwese murawuzi, bibaza ko imyaka amaze no mu kanya twari twumviriza indirimbo ziwe hano zifite akanovera. Hama Vishu rero ni navuga ni nka generation yaje inyuma ya Kidumu mugabo iza yoga navuga ngo ica mu makanda ya Kidumu, hama Imana igacikora ibyayo. Vishu agaca asangira stage n'uwo muntu yakuze yumva canke yaciye mu makanda yiwe. Rero ndababwira ngo ku munsi w'Imana hazoca uwambaye, utambaye wese nibaza ko yoronka ikibanza. Ku munsi w'Imana hazoca uwambaye i Bugarama, jewe ndi tayari. Kidumu yama yiteguye, mugaje nababwiye ko indirimbo yitwa History murazi napambana kama komanda. Turirimba amahoro, yaririmba amahoro, turirimba ivyerekeye mu ngo z'abantu n'ivyo akora, turirimba ivyerekeye ubuzima bwa misi yose nawe n'ivyo akora, turirimba ivyerekeye ibizugu abikora yarabikora sivyo kana ubona amacare bidashoboka ariko ibyo ushaka kubona uzovyibona gutangarega komba kabisa. Sentire noire iko na sentire jaune iko na sentire blanc iko. Hariho n'akantu nawe duciye tukubaza nanubuze ngo bazoririmba no kurusumbi wundi arakora ki mkali wa live East Africa na mkali wa live Kenya. Kuririmba murimba bimwe mubwire gutya yuko na papa ava mu bakardinali umukardinali yake nuko aba yaratowe tu ati umwotsi wera waduze abe papa ariko n'abakardinali nibaza ko umunsi tukaje kuzamenya kardinali na papa. Kugira amahoro ntabwo gato yagushaka ku mwanya ko uciye ahandi hantu byerekeye amagara maze iminsi njyayo, ariko ino konsere yo ibuga ni inyongera mu zindi tumaze gukora. Musaba yuko turabira ko akarorero yuko twebwe kuva muri 2018 jewe na Vishu dusangira podium kuri Sabono igihe byabereye kuri Entente Sportive. Vishu yari puis twabandanije gutyo, basaba yuko n'abandi bartiste babirabira bazore bapartaja podium urukundo ata complexe atanga. Rero i Bugarama jewe ngiye kubera amarelation mfitaniye na Antoine Muzaneza. Muzaneza yarafashije cyane iminsi ya mbere ya Bodaboda Bank, yaranguye inyuma kabisa n'ibindi byinshi. Rero iyo operasiyo nayise ko ari gusubiza mu ndumane uhereye ahantu uza kuvuza uno munsi nabo hari ukuntu bitagenze neza ndababwirize
Fan Beach aciye mfata ingingo nabone ko nca ndabaraba, ariko Antoine n'umwihariko we ni relation ziri aprofondi ifitaniye n'abafrere n'abavukanyi n'abagenzi b'umwanya muremure. Rero ni ivyo, ariko Antoine ariko arambaza ati ubona twuzana nderi zana Bishu, urabyumva? Rero Bishu yarivugiye ko n'umuartiste afise n'ukuntu ahagaze, yarivugiye, ariko je gikuru nuko namubonye ko bamushize, nta bindi nitugira amaboko. Murakoze cyane, nizere ko tumeze neza twese. Hanyuma nk'uko Mutambagiro umaze kubivuga, tumaze igihe kirekire dusangira stage, kandi nibaza ko n'abadukurikirana bakwiye kugiranira akarere, namwe nk'abajournaliste mubagira icyo mubwiye abafana cyangwa abandi baririmbyi bariko bararuka gushika. Hanyuma igiteramo cyo ku munsi w'Imana, uko Kidumu yakivuze, agomba gusubiriza mu ndumane Antoine Muzaneza, ariko Bishu agaca yinjira muri abo bantu b'abafrere babiri batanguranye kare. Bishu nawe akabinjiramo kugira ngo baca bagira icyo bamukoreye nabo bantu babiri. Bishu rero abigiyemwo, jewe icyo nababwira nuko muziki Kidumu avuza mwese murawuzi, bibaza ko imyaka amaze no mu kanya twari twumviriza indirimbo ziwe hano zifite akanovera. Hama Bishu rero ni novuga ni nka generation yaje inyuma ya Kidumu, mugabo iza yoga novuga ngo ica mu makanda ya Kidumu, hama Imana igaca ikora ivyayo. Bishu agaca asangira stage n'uwo muntu yakuze yumva canke yaciye mu makanda yiwe. Je rero ndababwira ngo ku munsi w'Imana hazoca uwambaye, utambaye wese nibaza ko yoronka ikibanza. Ku munsi w'Imana hazoca uwambaye i Bugarama, jewe ndi tayari. Kidumu yama yiteguye, mwaje nababwiye ko indirimbo yitwa History murazi napambana kama komanda, ndahari rero, Kidumu arahari. Nibaza ko tuzotanga umunezero abantu batarigera babona canke batarigera bumva. Ndi tayari rero kubinyega, aha Mutama yahejeje kubivuga byose. Nibaza ko twebwe turi tayari, ahubwo hasigaye ko mwebwe muja gukwiragiza ino nkuru kugira ngo abantu basidukane n'iyo nkama, uburyohe bube bwinshi, abantu babandanye kubaho neza. Murakoze. nuko inyuma ya kidagurira kino gikorwa Primus nawe kuri cyashikije. Murakoze cyane, tugira amahoro kandi jonge ngaha muri guserukiraje aho nitwa VIP Yomas, ni ishirahamwe rihingura kandi rikadandaza amakuru yavuye mu kizungu kandi uburyo nitwa Bitetse ikoresha mu cyayi. Turi hano nk'abafashije cyane rwose muri evenement ngomba kuba twarayisponsorize kuko twari twizeye kandi twizeye cyane. Abartiste banyu murabizeye, murabazi, abantu bo gushyigikira. Le patron wa Green Park Muzaneza ni umuntu akora ibintu byiza cyane, umuntu yakoze ikintu cyiza mu gihugu, nawe ni umuntu wo gushyigikira. Kuko evenement nayo yitwa ari Bye Bye Vacances, kuko mbona ukaza gufasha abanyeshuri bavuye muri vacances bagiye ku ishuri kugira ngo barangize uburuhuko bwabo neza, bameze neza, baryohewe. Tubizera kandi tubiteze ko umwembe mwiza umwaka w'ishuri ugiye gutangura. Akabazo kanje kaja kuri Kidumu na Bishu. Tumenyere yuko muri entertainment akora challenge muri East Africa, tubona mu bindi bihugu usanga aho bari mu genge y'uko muri genge y'uko abatuzi yuko nkuko Bishu avuga yuko yaciye mu makanda yigiye ba inspire na Kidumu ngabacaza ari mkali wa live East Africa au nako tukaba tukamuziko kandi na Kidumu muri East Africa baramushingira naye ngabo no kenshi ya abantu mwe nabo
imwe ariyo challenge sinzi impamvu Bishu abaye mu karere wa East Africa na Kidumu mu karere wa East Africa mu gihe twari tumufise mu karere wa East Africa no muri Kidumu ya bifo ama kenshi abantu bafise bagira ku ma challenge biragoye yuko bajya bahurira kuri stage kubera bose icyo baba bariko baradandaza kiba ari kimwe hatwe ku bantu bazozivugana ndakeneye kumenya ahari iyo challenge kizodepartage ko nico n'amatsiko hari akantu kotuma tubabona bicaranye ngaha mugabo ka kantu kamwe kari kazotuma tubibujumbura aho kari ikibazo cyanje kibuko sinzi ko gitahuritse bibaza gatahuritse nuko nyine aho nabanje bakora ngira ndacishwa Bishu agira live jewe agira live Bishu ayikorera mu Burundi jewe ayikorera muri Kongo rero uravye famille royale ari umwami akaba prince akaba ibintu nabyo ariko biraje ni famille royale rero nous sommes dans une même famille et umwe wese afise role yindi nabona ubaye perezida wa Union Africaine ariko wibuke ko niba abaperezida b'ibihugu ngaho nibyo cyase kuvuga kira none izina rya mukari wa live Bishu yararifashe jewe bararimpa ariko je nashimye kwita kwa Tirimukuru ushakemera jegana nawe kai rega Bishu sumupati je ni mupati Nimu duteranye kuri akoriko igari bazukeneye ko tukavugana mugarama abo kantu ivugo kabadugana kubera ko izina rya mukari wa live jewe narikuye kuri show twakoranye na Diamond ahantu ari hano ndamubwira nti ukinikanyaga na mimi na kutuma kutumba ndo jina limetuka yazanywe n'abatanzania bazananye nawe babonye performance nagize niyo yagize baca bararimpa abantu bavyumvise bariko barabimbwira baca barariduza rigumuka sasa Kidumu yari yabitanguye kare ibihugu amaze kuzunguruka je navyo ndazunguruka muri East Africa ngo babone ubwo bukari bwanje akazotuma rero muduga nakabo bantu babiri barafise bari muri famille barafise aho bahurira ubwo Kidumu yababwiye ati Bishu ari mu Burundi arafashe mu Burundi Kidumu yarafashe Kenya arayigiriye mufashe Kenya n'u Burundi tukabiteranya ku kibengana gute bica biba byinshi cyane oya bitakitwa wakali wa life nibaza ko tumubika ikibazo ibindi bibazo nk'ibiri cyane kimwe abakozi utopani bari Magic Channel ibibazo byanje ni kuri Kidumu ndetse na Bishu cyambere kikibiriraho Kidumu yaravuze yuko yaravuye ikibazo cy'amagara kandi biranaboneka ariko kandi amagara ni yatuma umuntu akora ibikorwa neza bega ni shoni niya ni concert niya bye bye vacances abantu benshi nibaza ko bakurindiriye umenyereye mu masho menshi ga mu Burundi ko kuri muhira ukiri umunyamahanga ahubwo urunga hanye no muhira mbega udokora concert neza gute ubona kandi kugwaye bigwari inzishika ngaha nyufse mutanga umuntu ndatanga umuntu yes usanzwe bikuha picha ya Dimash yes usanzwe kwayo mbega tuzoba dusanga Kidumu wapatira mukuru akwiriye kuri stage bivanye no gukunda akazi kwa cya kabiri kuri Shulo ni Bishu ariko aboneka ama concert atandukanye ngira muri isama ni concert zikatarabonekamo nawe nyere kuri cya kindi nyene mbega tuzosanga abasaza bacu twagendera ko bakadi ba live usanze bagiye kuri stage bivanye ibikorwa byinshi bariko barakora n'ingufu ziko zirabajana ariko uvugisha hano mu Burundi ngenda musunjo tuvugisha jewe nategeye kubakurikira bakiri muhira ba ibyo niboneye navyo Antoine Muzaneza yabo bakuza neza bakiri kumwe na wa Muhizi rero reka yirondorera amahera ashaka fire kuri sona abakiya rero nigaje mu kanya gato marina ibonetse narizi naho nari rero nawe ni wapfa uzomenya uzo ndetse n'indi concert
murakoze ni twari magara kumaje kuva kuri ABT ikibazo cyane cya mbere agomba cyerekezo kuri kujyama yatubwiye ati bakibimbwira avuze ati amahitamo yanjye baye wivishe nakatubwiye kandi ati nta umusumba mu Burundi ushobora ko ariyo mpamvu wakwisemo ariko hakaba hari n'iyindi mpamvu tete kimwe mu twebwe kiriho kiraba mu Burundi n'umunsi muziki iyo abantu bageze ku ntambwe nziza bitangura gucamwo ikintu cyo gucanamwo kutumvikana muri bibiri na biri maze iminsi tubibona ariko nitwo bigarukako kuba musa n'umuyoboye live music ubona neza ko isi iriko iragenda isobanura umuziki mwiza muriko mupanga gukora kugira ngo generasiyo yanyu yubake abandi ntidusubire kwiyumvira ati hari umusumba bishu hano cyo kurundi muvuga ati apara bishu afise ubumwe reka sindasigura neza igituma turi kumwe na bishu tumeze cyo uwe yagize nka jewe natanguye kuri live kanda muri studio na bishu yabikoze komeye yatanguye kwanza kuvuza kumenya kuvuza acaja muri studio na jewe nuko nyene hari abandi batangura studio bagacajeho batangura kwigisha kuvuza turumvikanye twebwe twabitanguye gusa avuza amainstrima avuza amainstrima tumeze cyo kimwe kandi dusa abantu badukurikira bashaka kumera mu nganwe n'umwe rero abantu ntibumve nabi ngo bishuna kidemuya n'abandi bapanga ibindi bahamagare kuko neza tu igikuru gusa nuko tuduza bino bintu abandi rero sasa hose amakaraoke umaze kuyazungura urumva bavuza neza cyane urumva repertoire imeze gute numva yuko ikurikira wa murongo natwe twakurikiye za Keza Mutima Orchestre Nationale amabano siko iyo niyo nzira twese twakurikiye ahubwo icyo kintu ni mu giprotege n'igitakana kuko mu bihugu bibanye ngaha bimaze kumenyekana yuko kuri live turi hejuru icya kabiri agomba mbaze kwa Patene ni kimwe mu bintu twabashimira ko cyane kubera ko abateguzi b'ibiteramo bigezweho baba bashaka abantu babunganize baza kubafasha ariko turifuza kumenya kuri partenariat yanyu ifite icyo biba yarishingiye ko cyane ingingo mwafashe muravuga tureka duhaguye tujye turafasha ibiteramo by'abandi bantu ku gihe cyo hirya turabona mu bindi bitaramo bitandukanye n'iki cya Bishu Kigogo mu bitaramo badutumira turabitaba mu bitaramo n'ibiyiye mu bitaramo bikunze gushigikira kuko mu bitaramo biba bikenewe kuko nk'iki gitaramo kinini cya Koni igitaramo twashyigikiye cyane rwose bitewe rwose kuko uravye intumbero yacu ubona ko ari igitaramo cyo gufasha abanyeshuri kugira ngo basezere ubuyobozi bwabo bitanguje n'uko n'ibindi bitaramo bazotegura bakikuye bashyigikira ibigo by'ubucuruzi nubwo twavuze mwarakanga umuziki n'ubu ndetse tubona mumeze neza mu muziki iki muriko murakora ibyo bavuze nka patriotisme n'igihugu cy'iwacu mbega hariya mu gihugu cya Kenya bavuze yuko ubundi hari ubundi mugira iwacu hose kubera iki nka kivuga kandi ati reka dufate kumbure dutegure kumbure tugera mu gihugu cya Kenya batabere yuko muri Kenya mu Burundi hasigaye abandi bantu bakaze banashima umwanya n'umwanya bashobora kumushyikira cyane banashima kuba turi kuri gihugu mbega cyo kizoro kajyanye icyo kintu barakivuganye na Perezida Samuel diaspora kugira dutangure kuzungukana nawe kugira ngo duhuze abayobozi rero iyo porogaramu irahari kabisa ubu ikindi kintu ndashimiye iyo basi ndashimiye na banki batari ngaha mu bintu kabisa je novuga ndavyigiye natanguriye naho bigeze ubu je no kwifelicita yuko business n'umuziki
biriko birafatana ijana ku ijana, aho utugurura bare cyangwa resitora ushyira iruhande umuziki. Icyo kintu kabisa ukikomere ko amashi, kubera hano twicaye bandi irahari, ushike ku mutwe bandi irahari, ushike hehe bandi irahari, n'ahandi henshi n'Igitega hose imaze kuba kibi. Ibyashara byose ubyugurura wiyumvira umuziki. Aya mashyirahamwe rero nibatangure kwiyumvira bashaka visibility, biyumvira abanyamuziki, aho niho bizoca bisa n'iby'Abatanzania kujya mu bifuza brema. Atari uko amadutamba twirorera, kubera yuko mwebwe mubona kurenga abari ariko ndabahaye isango vuba cyane izora zo kontrola abanyagihugu. Murakoze cyane. Nova akabazo kanyuma. Akoze cyane, numvise mu ntangamarara bakubwiye ko kuvuga ku bijyanye neza na neza na kino gitaramo cy'umunsi wa Munkariya Mugarama. Rero kajewe ikibazo ndakibaza ari kimwe mugabo kaza kwishura muri RDS. Tariki 30 itariki imwe y'ukwezi kw'icenda na mirongo itatu naho kwegeza kizoba kwinjirije hafi na hafi gutanga ry'amashuri. Abavyeyi bashobora kuba kwibaza ko bari mu bintu bidasanzwe. Ndabaza Kidumu, ndabaza Bishu, ndabaza muri yaserukiye iriya nzu bakwacakira y'organisation yashoboye gutunganya igitaramo. Ni igiki mwiteguriye guha bene gihugu muri buno bukene bwo kwiyunguruza, bw'ingwara yo kwiyunguruza, gutuma bemera bakumva yuko gusiba Bugarama ari ingorane, ari ikintu baba bahombye? Ni igiki mugiye kwerekana? Performance imeze gute? Hariya mwiteguriye gute guha abantu akabirya n'akabiri kubutuma muze kurihamba kuri ibyo byose bumva ko kutaba Bugarama kuri iryo sango zo ari igihombo? Murakoze. Nishuri cyangwa wishyura je noshimye yuko Antoine Muzaneza yo bari ngaho akanatubwira yuko yotanga n'amakaye uwo munsi, sibyo? Ndakijwe rero ko mubivuze ndabimubwiye ategekanye n'amakaye y'abana basi bakeya na 50 abahe tukora ikimenyetso ngicyo, ariko icyo cyumbi gusa kote tuzugiye gutanga twebwe tuzokenera amakaye kuko tuzokenera ibyorerwa zotanga umuziki ariko ni ntabwo ibintu byo ushaka ariko byaba byabaye nawe agira ko asome kontrolire. Bon, je nibaza yuko reka kwanza ndamwishyura umuhungu usema kuba uyu muziki wewe ukunda w'amachallenge w'induru uvuga ibi uvuga twebwe nukora nabyo twakoresheje twebwe kuva ku muzi w'umunyagihugu turaza, abandi bashaka guhenereza, bashaka yuko bigira abasazi, twebwe iyo classe nayo turimo nidukoma induru, akazi kacu niko kari mu banyagihugu nabindi ayo machallenge bikibe nibyo bakiramata. Je natanga umuziki ata telefone portable yangu, si ata na internet ati umuziki narawubica ukuzuza na stade ata moya ya communication isamirize gusa abantu bakaza kuraba ikiro. Rero ivyubu ndubidufatanye ko cyane kuko uzo uri kurifuza yuko ubona papa wari bakina football nka Ronaldo, ntibishoboka. Reka bagira challenge bagire ibyabo igihe cyabo, ariko twebwe turafise uko dukora ibintu, turafise umuziki wacu kuteye, hanyuma na message tuvuga ziratandukanye. Turirimba amahoro, turirimba amahoro, turirimba vyerekeye mu ngo z'abantu n'ibyo akora, turirimba vyerekeye ubuzima bwa misi yose nawe n'ibyo akora, turirimba vyerekeye ibizugu ndabikora yarabikora, sibyo kana ubona amachallenge idashoboka, ariko ibyo ushaka kubona uzovyibonera. Gutangarega komba kabisa. Sentire noire iko na sentire jaune iko na sentire blanc iko. hariho n'akantu nawe duciye tukubaza nanuvuze ngo bazoririmba no ku usumva iwundi arakora ki mkali wa live East Africa na mkali wa live tape.
kuririmba murimba bimwe mubwire gutya yuko na papa ava mu bakardinali umukardinali yake nuko aba yaratowe tu ati umwotsi wera waduze abe papa ariko n'abakardinali nibaza ko umunsi tukaje kuzamenya kardinali na papa noneho baraje banubitse abundi baraneze ari wanje umwanya watakaye uyu ariko arateranya uno muhungu ariko arateranya tumwima amata ashaka kumenya abazovuza neza ivyo nibaza ko kuri twebwe tubwire wowe ugiye gutanga jewe nzotanga umuziki kubera ko misi yose iyo ndonse show jewe nkora show nk'iyanyuma koze mu buzima sivyo ni rero show yo ku munsi w'Imana itariki imwe uzoyifata ko ari show ya nyuma iyo ukora ikintu nk'icyanyuma numva yuko ushiramwo ingufu zawe zose zishoboka jewe nzozuyaza abyumvise ukari wa show jewe nzozuyaza wabyumvise uwo birahindutse abo kabazo nyene ngo hariya iruhande bokishyura nabajije guti niki mwiteguriye gufasha kugira ngo abantu bashobora kuvuga ari benshi cyane cobasitura bakumva ko kutahaba mu by'ukuri ari ingorane usanzwe evenema babe vakansi rya mbere turuganishe kuri Green Park buri mwaka yamiba ubu rero haziho akabirya hanyuma duhamagara aba DJ bajya performance yabo cette fois hari akabirya hariho Golden Star bari hari uko biri kose bizi neza yuko iyo ugomba kugenda ahantu uzi ko itike yahize reserve avant rero ngize mvuze cyane umenye ko place yawe hari ubu rero nutumira abantu bose yuko bimwe byo mu mwaka uheze cyangwa mu mwaka cyangwa undi mwaka wahera ubu nyine ikindi kintu kurundi rwo hejuru cyane neza yuko ibintu nk'ibi inye atari mwashobora gusiga ngo tumugena n'amaguru ngo ugashira murakoze nibaza ko abashyize mikoro bwa mvugira birumvikana mvuze cyane murakoze rero kubona mwaje icyo twongera ko ni kimwe show ni bye bye vacances kidumu kibido kibuganizo na bodaboda band Visu Love na Peace and Love aba MC ni MC Amipo na Machad n'aba DJ hariya n'abari Holy Star DJs ukwinjira ni 30,000 rogira songera tukaye jewe na mwebwe ariko twabamenyesha amakuru twa turi VIP uramurazi ko mama mufite amabaje mutembera rero hose ariko rariho na tike 500 iyo tike 500 ni imeze zo birika abantu bane hanyuma bace bagushira ko Heineken 10 utanywa Heineken bace bagushira ko umuvinyo hanyuma rero na VVIP ni meza y'abantu batanu ariko uzori umuriyoni kuba umuriyoni bazoca baguha champagne ni kuvuga rero yuko tubahamagariye kwitaba ibyo birori muri benshi mugende mudufasha natwe dufite twabahemba muri wa mutima wanyu nyene w'urukundo kugira bishike kure cyane turabizeye cyane muri radio zo posting walend show yabaye ariko turazi ko atari ko mumeze imana bazigame twongere tubasaba kandi imbabazi mu Kristo ingana bishu uwo bakenera mu nyuma umwanya wabonetse nibaza ko musanzwe muvugana inbox mwakoze cyane imana bazigame